Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu nongera ndabaha ikaze ryo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 21 Myandagaro umwaka wa 2022 ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ishirahamwe ry'abaharanira agateka kazina muntu bageramiwe riranegura uburyo abanyororo mu mabohero atandukanye y'igihugu bafunzwemwo, aho bavuga cane ingene abanyororo bafungirwa mu twumba tutagira isaganirizo. Ni mu rukurikirane rw'icegeranyo cashizwe ahabona n'ishirahamwe ESDDHD muri uku kwezi kwa Myandagaro. Mu ntango zano makuru muca mu vyumva bamwe mu bagize inzego z'umutekano bakorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baridogerwa n'abanyagihugu kuba batangisha amafaranga atansiguro zitomoye bahawe, ivyo mbere abo banyagihugu bafata nk'ubusuma navyo nyene twabibateguriye. Turababwira kandi ibijanye n'amanyanga mwirungikwa y'abaja guserukira Burundi mu mahiganwa y'urukino rwa taekwondo, ibishobora gushira igihugu mu bihano byo kutazosubira kwitaba amahiganwa mpuzamakungu. Mu kanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere mu gisata c'agateka kazina muntu narimejeje kubabwira mu ncamake. Isuku rike n'uburaro bubi ni bimwe mu ngorane nyamukuru zihanze abanyororo bari mu busho butandukanye mu Burundi, nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ry'abaharanira agateka kazina muntu bageramiwe ESDDHD. Uretse ko henshi mu mabohero atacitwa imatera n'umuyaga nkuba biharangwa, benshi mu banyororo usanga bapfungiwe mu kumba gato ari benshi cane, ibiheza bikabangamira amagara yabo. Idonido na Josiane Muzaneza. Mu gihe itegeko rigenga inzu z'amabohero yo kuwa 14 Kigara mu mwaka wa 2017 mu ngingo yaryo ya 32 rivuga ko izo nyubako zitegerezwa kuba zifise isuku rikwiye n'ibikenewe byose ku neza y'amagara y'abanyororo. Mu Burundi hoho mu mabohero atandukanye harangwa igihushane c'iryo tegeko, nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe ESDDHD yitaho abaharanira agateka kazina muntu. Iryo tegeko rigenga amabohero rimenyesha ko buri nzu y'ibohero ikwiye kuba ifise uburaro bwiza, umuco, ibitanda, ubwogero, eka mbere n'ibibanza byo kwivurizamwo. Iryo shirahamwe ariko rigatangazwa n'ingene henshi mu mabohero mu Burundi abanyororo batagira amamatera yo kuryamako, ibituma benshi barara kwisima abandi kumbaho. Iruhande y'ivyo ribicishije mu cegeranyo caryo co muri uku kwezi kwa Myandagaro 2022 ESDDHD rivuga ko mu Burundi henshi usanga icumba kimwe gipfungiwemwo abanyororo benshi barenze abo cagenewe, kandi atanu umuco kirimwo ibishobora guteza abanyororo ikibazo cyo kutabona neza. Ni mu gihe ku rundi ruhande usanga hari abanyororo barara mu makoridoro ku makarato kuba bagiriwe ibakwe ryo kuronka amafaranga make bita ya buji batanga kubo bita gapita kugira bashobore kuronka n'izo karato bararako. Abandi nabo biryamira kwisima kubera ubwinshi bwabo batagira n'ico biyorosa. Ikindi kandi muri ayo mabohero utuzu twasugumwe usanga ari imparugwa. Ahenshi usanga abanyororo bafungiwe mu cumba barenga 100 bagakoresha utuzu twasugumwe tubiri gusa na tubiri nyene tw'ubwogero iyo vyashitse naho nyene amazi akaboneka, kuko henshi yama yakamye yazana hakaza ari mabi, aho usanga yo nyene ariyo banywa bakongera bakanoga. Akamuna nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe ESDDHD kakaba kari ku banyororo bafungirwa ukwabonye naho bita muri isolema. Uretse ko abo banyororo akenshi babashira mu twumba duto cane tutagira umuco, usanga bapfunzwe babuca amaboko bahakoreshejwe ivyo bita menote. Ubwo bwinshi bwabo rero no gupfungirwa ahantu hato habatera guhema nabi, byose ngo nta kindi bizana atari indwara zitandukanye ku banyororo. Kubwishirahamwe ESDDHD gitaho abaharanira agateka kazira muntu, ibintu biraheza ngo bikaba amayobera
mu gihe c'imvura. Muri ico gihe kubera kuvigwa abanyororo usanga barara mu vyondo, ibintu bikaba vyagiye gucureha aho ishirahamwe Croix-Rouge gitaye imbabare rigeragereje kuza riratanga amahema ku banyororo. Ikibabaje kurusha nkuko bibandanya bishikirizwa n'iryo shirahamwe ESDDHD ngo nuko vyinshi mu vyategerezwa gukorwa n'ubuyobozi bw'amabohero usanga kenshi bikorwa n'abanyororo ubwabo. Aha ni nko guhindura ampure z'amatara iyo yahiye kuba yafise, gusanura amabombo iyo yononekaye n'ibindi. Impinga rero gushika ubu ikaba ikiri ndende kuko n'ubu batanyishu isa n'iriko iratorwa vuba kuri ivyo bibazo. Josiane Muzaneza arakenuye. Bamwe mu bapolisi bakorera mu gisagara ca Bujumbura baragirizwa n'abanyagihugu ko babatoteza mu kubatangisha amafaranga atagira insiguro. Ni mu gihe abo bapolisi babafatira hagati mu gisagara ataco bazira, bagasaba ko iyo ngendo igayitse yo gusahura abanyagihugu yohagarara. Inkuru dushikirizwa na Marie Ange Irakoze. Abo bapolisi bagirizwa guhohotera abanyagihugu babaka amafaranga bagizwe n'akagwi k'abantu batatu. Ako nako nkuko uno munyagihugu avyigana ngo bahagarika urengana wese agize imana mbi akabagwamwo. Umwe mu banyagihugu yaganiriye na RPA avuga amazina y'abo bapolisi akongera kigana n'ingene babigenza. Aho bita amafime araza agafata abantu n'imodoka arabifite mwarabu kenshi, umwe yahora akorera ku Musaga, aho baza kuri bata no kuri kioske, akaza polisi wambaye sivile akaza imbere imodoka iri kure, bagaca bacakira abantu, bafata abantu b'abahungu n'abagabo. Ikintu cyo bariko baravuga ngo babagiriza bavugayo ngo umukomisiyoneri nenda naho bari umuntu ahita bakwikeka cyangwa ahagaze yanke dasana barayi yari abigize cyabajyana muri defere. Ubwo umuntu akunda kubigira kenshi cyane ko yumviriye kurondera amahera mu bita amafime. Abo banyagihugu bavuga kandi ko bababazwa no kubona baheza bagatangishwa amafaranga y'umurengera kugira barekugwe atani gitansi bahawe. Ibihumbi 10 ngabwo nyene barabaha bagaca bakoreka. Bamaze kugutwara abo batujya 10 canke amahera yanyu mugabo max fitari yantu badatanze 10 nanye abonye ko byanse batangisha 20 biyumviriye kurondera amahera ngira ya weekend acadindukara abafata bagutwara geze mu mavisi kabaha 5 canke 10 ntabitase bagwa ngo ngo yinjiye muri leta y'amafaranga hayaboze ntabasha gushimuga gafungwa nk'iminsi gaho urose umuntu akugombora amukavaye kandi n'ababa benshi bakajana kuri zone bahe. Abo banyagihugu basaba leta gukurikiranira hafi ako kagwi k'abapolisi bagahanwa kuko bigaragara ko ari uruyeri rusigaye rukoreshwa mu gusahura abanyagihugu basanzwe bari no mu bukene butagira izina. Iyi muriko murakurikira muri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu kanya makuru twabateguriye arabandanya. RPA Mu bijanye n'igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu, ingorane yo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura iracari akayobera abahinga cane cane mu makaritsiye yo mu buraruko bw'igisagara. Abanyagihugu bo muri ayo makaritsiye bavuga ko naho haje imiduga mishasha isahiriza iyahahora, ubwinshi bw'abantu, ubukene bw'igitoro hamwe n'amabarabara ameze nabi nivyo bituma ingorane yo kwiyunguruza idahera. Elvis niyo mwongere mwidonido. Imodoka nshasha bitavane zaje gusahiriza mu kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura ngo naco zahinduye nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura cane cane abo mu buraruko bw'igisagara ngo n'ubu ku bituro bija muri quartier zabo imirongo y'abantu n'ubuke bw'imiduga biracibonekeza cane. Ewe kuvyo mbona cyahindutse imirongo iracari kwa kundi nyene ubu mbere aragera hari abahozi batazakenda nta modoka n'imwe ibiri kuri kiriya gituro cyo muri side ni ukuvuga Musaga Kinindo Kanyosha Ruziba Kirenga nta bisi n'imwe bihari n'abantu baramaze kwiyakira ubu bitahira n'amaguru hageze mu masezere imodoka zitangura gupfunguka zahugera 17 imiduga atayihari ariko bakora nk'amabisi ariko ni kwasiteri zitacanke zine. Uyu munyagihugu avuga ko kubwiwe ikibazo ari ubwinshi bw'abantu baba muri ivyo bice hamwe n'ubukene bw'igitoro. Ibintu biracari kwa kundi nyene ibibazo bica bigaruka hahandi bisi ziraje none ibitoro zica zibikura. Icya kabiri zirya bisi zarinke bavye ibitoro b'inyuma y'irya soko habaye kiriya gitoro cyo muri Noro n'ico muri Side ntivyari gukunda. Ikindi abanyagihugu bavuga ko ari intamba mw'isoko ronka imiduga ibunguruza ngo nuko amabarabara aja mu buraruko bw'igisagara ari mato kandi yanashaje mu gihe imiduga itahayo
ari myinshi bigatuma igenda buhoro buhoro. Elvis niyo mwungere mu gihe abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ubukene bw'igitoro buri mu bituma babura ingene biyunguruza. Mu ntara ya Kirundo naho havuga igitoro kitari gike cyafatiwe mu mihana y'abategetsi bamwe bamwe hari mu isakwa ryakozwe n'igipolisi ku mugwa mukuru w'iyo ntara ku munsi wa gatanu heze. Ni nyuma yaho abanyagihugu bidogeye ko abajejwe intwaro aribo basigaye bakora urudandazwa rw'igitoro abanyagihugu bakaburiramwo. Ni nkuru tubaza Emile Nibatsumba. Hafashwe amatukutuku 9 imwe irimwo amaritiro 60 y'igitoro ku witwa Jean Paul. Basanzenye n'ico gitoro ari Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo. Ku witwa Valence hafashwe amaritiro 320 y'igitoro. Basanzenye neco ari umukozi mu biro vy'igendereza mu ntara ajejwe ivy'ubutunzi. Nayo ku muhana w'uwitwa Ndorimana Haji hafashwe amabido 13 imwe yose ijamwo amaritiro 20 y'igitoro. Ico gitoro basanze ari Cyanduwa Yezu Eric, umuyobozi mukuru mu biro kwa buramatari w'intara ya Kirundo. Ahandi habaye isakwa ni ku rugo rw'ugendesha ipikipiki zunguruza abantu yitwa Claude hamwe n'uwo bita Munyarwanda nawe nyene akora akazi ko kunguruza abantu ku ipikipiki. Isakwa ryakozwe kandi kuwunguruza abantu muri tagisi yitwa Abdul. Iryo sakwa ryakozwe n'abarongoye iperereza mu ntara za Muyinga na Ngozi bari kumwe n'urongoye igipolisi mu karere k'uburaruko ku itegeko rivuye hejuru nk'uko inkuru ziva ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo zibivuga. Ivyo bibaye nyuma yaho abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo bidogeye ko abatware bamwe mu ntara basigaye bagira urudandazwa rw'igitoro bigatuma abanyagihugu bato bakibura ku masitasiyo yo ngaho mu Kirundo. Abo banyagihugu barakenguruka igikorwa cakozwe n'igipolisi. Twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Kirundo ariko turamukena. Mu bijanye n'imibano tugaruke mu gisagara ca Bujumbura aho abadandaza bakorera ku isoko yo kuri Kotebu iri muri zone Ngagara komine Ntahangwa aho nyene mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko babangamiwe n'umunuko uva mu iyarara ryo muri iryo soko rimaze igihe kinini ridakugwaho. Abo banyagihugu bagatinya ko indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kubashwaramwo. Inkuru ya Eric Niyonzima. Abo badandaza bo ku isoko ryo kuri Kotebu bamenyesha ko iyo myanda iri kuyarara ryo kuri iryo soko imaze hafi amezi 2 idakuwe. Isoko ryashugemeza ko abahakorera batorohewe mu gihe basigaye babura naho banyeze ikirenge kuko iyo myanda yabaye myinshi aho bayisesa naho hakaba haruzuye. Turangiza nazanga kuri Kotebu kwema mwanda urenge nyinshi urende watandaza ivyamwa adandaza ibiribwa byose imboga bakabese ko baza basukaho rero cyabaye gisanga cyarasera kujumuka akabamenye nawe umusanga akabanza gatosha ugerane ntaho ufite kushaka kuvamo uja kuyora nkaje kubita ntaho ufite aho wishora kuyishira kandi ushobora kureka kwakora uko hano niho uzi guhora n'uburamu kuvuga ati natonze abana ntibajya rero kirangoma kwaza n'umusano bijanye gutanu byaje tugiye akaza kubitora ariko baza kubita kuko intu zeya amafaranga yo kubitanga yo kubitora amatwara atanze arapfa tukayatanga nga ntibaze kubikuraho ubona hamwe imvura yoramukiguye ho kavijyana amasanzandire n'ingwara ugasanga turafite n'ubuzima. Ubadandaza basaba ko iyo myanda yo kugwaho kugira isoko biboneke kiri mu gisagara ca Bujumbura. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira agire icashikirije. Arakenuye Eric Niyonzima. Muyavugwa mu by'inkino imbere yo gusozera Burundi ngo burashobora gufatirwa ibihano bikomeye harimo no kubuzwa kwitabira amahiganwa mpuzamakungu mu rukino rwa taekwondo. Bamwe mu barongoye ishirahamwe ry'urwo rukino baranegura kubona urwego ruraba inkino mu Burundi Comité National Olympique CNO mu majambo avunaguye y'igifaransa ruguma mu gacerere mu gihe amezi abaye 3 kuva gwituwe kugira rukure mu nzira ingorane ijanye abantu barungikwa mu mahiganwa mpuzamakungu batanze ibiturire kandi atari n'abakinyi b'urwo rukino. Ni nkuru tubaza Dani Claire Iratwumva. Bamwe mu ndongozi za komite y'urukino rwa taekwondo biyamiriza ico bita agacerere ku rwego rukurikirana inkino zose CNO Comité National Olympique. Ku bwabo urwo rwego rwari kuba rwaramaze kugira ico rushikirije imbere y'uko ikibazo kiri mu ishirahamwe y'urukino rwa taekwondo cigwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rirujejwe. Urugwego rukaba rushobora kuzofata ibihano biremereye harimo guhagarika Uburundi muri ayo mahiganwa mpuzamakungu
rubera mu gihugu ca Korea y'Amajepfo. Inama ya bose y'ishirahamwe ry'urwo rukino ikaba yagiriza uwurongoye iryo shirahamwe kubandanya acafuza iryo shirahamwe mu kurungika mu gihugu ca Korea y'Amajepfo bamwe mu nshuti ziwe hamwe n'abandi badakina urwo rukino mu mahiganwa mpuzamakungu. Abantu barenga 10 akaba aribo bamaze kurungikwa muri Korea y'Amajepfo kandi ntibanatahuke mu gihugu. Umugwi wa mbere warungitswe mu kwezi kwa Ndamukiza, ugira kabiri urungikwa mu kwezi kwa Ruheshi. Kubona inama ya bose imaze kwandikira urwego CNO amakete 2 ariko ntihagire inyishu iboneka, inama ya bose ikabibonamwo gukingira ikibaba uwarongoye Febuta, igasaba ko CNO yova mu gacerere ico kibazo kitaraja mu minwe y'inzego mpuzamakungu. Dani Claire iratwumva. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, ni hano dusozereye amakuru twari twabateguriye kuri 21 Myandagaro umwaka w'2022. Mwakoze mwebwe mwese ku kanya mwadutije kuko yakwirikira, bakenuye na bagenzanje bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumba. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko, nkaba ndabike banuye mugira amahoro ahiwanyu.